Mama 4,500. Baba hizi ngapi? Nimekufa mtoto wa Yusufu. Umekufa? Wamubwira akira 2 akira 5. Chukua 2,500 baba. Sikio ngina nampa 2,000, mimi nampa 2,500. Sasa si hela zake. Baba nikupe 2,500. Ana na 3 baba acha nikupe hizo baba yangu mimi leo na mimi unipe kabisa. Ana leo 3 muleke. 3 na chukua baba. Acha kwanza sio zako bibi ni za kwangu. Baba ni tena mtoto mera. Mu gihe ikiyaga Tanganyika cyasubiye kumanuka mu kibuka yuko cari cigeze kuduga aho mbere ngo abarovyi bamwe bitaborohera kuko ngo ikiyaga wasanga cyamenaguye n'amato bakoresha. Uyu murovyi twahuriye ku mweha wa Rumonge avuga yuko ubu baroba mu mutekano. Ingorane nyinshi ku barovyi kubera amato yabura hagerera kubera amazu yari yegereye ku musozi. Ariko amwe yarabumutse yaravuyeho ayandi sinzi n'imbabazo yakuraho. Hanyuma kindi kintu ubuya Imana yarabyezagiye barapungutse bukebuke uko byari bimeze kare siko bimeze ubu. Ubuya bwarasubiye inyuma amata araronka haregeshereza nyene nkuko vyahora kare. Hanyuma ubu turoba neza atangorane n'imwe hari. Amato haraza ikintu cy'ingunza kigakubita hanyuma amato kazarisika kuri yamaze akacamenagurika. Hanyuma rero tumaze kubona ko amwe barayakura amazamwe barayakuraho n'ibiyosike byari bihari baravuga ati ni mu bidugana ijya ruguru. Amazi arasubira inyuma bararonka aho barigeshereza hameze neza. Ariko rero abarovyi bose ntibabibona cyo kimwe kuko uyu wewe avuga ko mu gihe ikiyaga kiduze ngo ifi ziyongera. Ariko rero nawe akabona yuko ubu ikibazo gisigaye nyamukuru ari kibazo cyo kubura ibitoro kuko ngo mu kuroba muri iyi myaka basigaye bakoresha ubwato bw'amamoteri ubwo nabwo bugasaba ibitoro ibyo nabyo bikaba bigoye kuronka. Reka twumvirize ingene abishikiriza. Jewe nditwa Basitasha. Uziza yuko zitangirwa akazi ko uburobyi. N'abandi muri babandi bari muri Sapema. Mugabo rero urumva ko ihinduka ry'ibihe kubijanye n'ikiyaga. Twe twabonye kumenga n'ihinduka ry'ibihe. Canke cyo bari kinzana zatu. Amazi ari karaduga rero. No kuvuga yuko amafi acaronkeraho uburyo bwo kumanuka. Akava mu kiyaga ruguru akacamanuka yisunga hepfo cyane kugera abaronsa ahantu aruhukira. Hanyuma rero nawe tuba tuyaronderera ruguru tuyaronderera hepfo kubera tuba tubona yuko ari igihe. No kuvuga yuko ari igihe cy'igihe cy'imvura tumenya kuru imboga zisigaye kumanukana n'uruzi zikamanuka hepfo. Igihe cy'ishuha naho urumva bari igihe tuvuge ko umwanga imvura iba yacu kubera uruzi ruca rutugutira ukaca rugira inuzeye indugumba nyinshi. Ifi rero zijya nini nitsaze ngo zongera zikaduga zikajosubira kumanuka uruzi imvura yongeye kugwa kubera seziza zisunga amazi akanye kandi akaba ari hepfo ayongera kuduga. Gege twibaza yuko mu biharuro bya rwego turiko turabona tubona yuko umenga byoba byiza ku ruzi kuba gwaraduga kugira ngo amafi yongere hanyuma tukabandanya tubisa nabi. Nubwo muri mwarabonye ngene amazi yaduga mbega waroti aragakombo kwa karabonetse canke arakunguko kabonetse. Akunguko gategezo kuboneka kubera yuko amafi atategezwa kwiyongera kubera yuko aho ko yoduga kunyegera atera amanuka kugira ngo aboneka. Kukuru urabona nkangaha nk'ubu ahepfo urabona hari insange y'ubwoko bwose, hari agasya, hari agahuzo, hari indagara, hari imbiya. Urumva ivyo byose nibyo akunguko kubera uruzi rwaduze. Ego uruzi ubwoko bwinshi bw'amafi nanya amafi acaboneka y'amazi. Urumva kuboneka nagufise kira mboga yose ifise igihe cyayo imanukirako. So kuvuga ngo urumva ngo byose zimanuka kubera uruzi rwaduze oya namba. Uruzi ruduze kira ifi yose ifise ukwezi kwayo imanukirako. Igihe igomba kubyara ifise umwanya bitandukanye isirizako.
hari umwanya w'agahuzo, hari umwanya w'inyamunyamu, hari umwanya w'imbiya zijya ntono zijya nini ziza kubyara zijya ntono. Nyisi haravugwa ubukene bw'igitoro, hari ingaruka mbi zoba zatewe n'ubwo bukene bw'igitoro ku bandi barovyi bagenzi baroba bakoresheje ubwato bufise moteri. Ingaruka z'igitoro zirahari ku buryo yuko twamaze kuronka kijambere cyo gukoresha amamoteri. Urumva haba hepfo haba ruguru utegezwa kuduga ufise uburyo bw'iwawe bureye canke bukaba bugufi ukarobera hepfo canke ukarobera haruguru ku buryo bawumvise ko waduze ruguru yahise imboga izo nyamunye murabona zimaze kuba nini ntaho zigera zimanuka hepfo ziguma mu mazi ya ruguru hagati cyane. Rero aho hantu kugira ngo umuntu ahashike nuko akoresha moteri, iyo moteri gakoreshwa na essence. Bahagaritse kubera ko ayo mafi cyo gihe yari karabonekanira ruguru haca habura uburyo bw'igitoro, kandi urabona ko amafi yari akwiye mu banyagihugu yari menshi cyane, kandi umwimbu Imana yari yawuduhaye muri uku kwezi ni mu kwezi guheze, ariko urumva ntizakwigera zimanuka zapfira haruguru cyane, kubera zapfira haruguru nico gituma rero bakoresha essence ikenye. Urumva ico gitoro imba ako kazi katsa gahagarara. Rero mukore nk'umurovyi mwijoro urimo yakoresha n'itoro kingana gute? Litiro hari badugana mu kuduga baduga ku buryo bw'umufuko. Hari abaduga bafise litiro 40, 50, 25, 30. Urumva ni butandukanye bw'uburyo bw'amafaranga. Zeni twarira Imana isangurira ngaha mu Rumonge ya 48 cyangwa 50 tuvuge nk'akarorero. Badusanga nk'imboga zifuriye kure ushaka gutwara nk'ilitiro nk'amajana 2 cyangwa 105. Mugabo kubera ubukizimvye hamwe wo kwizigira ati jewe ngiyeyo nozikurayo ziga mboga bikaca bigutera intege nke umuntu ashikeyo bivanye n'ukuntu igitoro cabuze bacugarukira hafi bikaca bigutera uruhombo bw'igitoro waronse. Zikaza urumva umwimbu utegezwa kugabanuka ko urashaka kugubira ati urumva zapfira nko ku masaha 3 baturaba ufise nka verite ntushobora gushikayo ukacurara aho nyine aho rero uraye ngaho ukacusanga nigo ruhombo kubera utashitse iyo ziri bivanye n'igitoro kuno cabutse. Mbega verite zozo bazi ngo igiciro kingana gute kimwe kizwi na leta canke gukoresha ko muri yaranje karodera kaki kizwi na leta kubera tora turisanga kuri station. Ntagiye mushobora kuja gutonda ku kibura gacumu canke bisi batakira birashobora gushika mugabo si cyane bakizanye uratonda kuri station bakibuze nayo kugira akazi gahagarare ntawe uco vyumva ucukwakanya kugira uronke uwo musaruro. Ingaruka kwimwebwe abarovyi n'imiryango yanyu nizi ingaruka bivanye n'ukuntu igitoro kiba cabuze. Yego ingaruka itegezwa kuba kubera urumva hamwe aho urushika kugira uronke ajya amafaranga yofashije umuryango urumva ntubukiyaronka bica bisaba kugira gute nugusaba nyene uhoraho ati nta kundi uhoraho ni wewe nyene wobimenye kuntu tugiye kubaho. Cyo kwangira ngo aho cyora kiva twosaba Imana ko cyoboneka hama kazi kakabanda. Tugarutse kuri rya ntunga ry'amazi y'ibiribwa baroza agahombo tuvuga yuko byabateye cyane nabwo agahombo prema jewe nko ku ruhande rw'iwanje Jesse no birandira ko cyane kubera nta nzu mfise egere ngaha kuri Tanganyika abazifise nibo bovuga yuko baronse agahombo cyane mugabo je ndumurovye je ndarengana nkaza ngakorera ngaha bisigaye sino birabaronse amazi aduze ziraboneka cyane nige rimwe mwababwira ubwa mbere yarigeze kuduga imboga ziragabanuka kabisa muri Tanganyika baravuga ati yuko byo babitumwe nuko amazi yaduze mugabo ubu biga jambo ryo kuduga amazi ntigigeze ninagabanuka byagumyeho mugabo ku kwezi turabona ko Imana yoba yagize gute yatanze imboga zabonetse. Tori Gabriel nawe umukuru w'ishyirahamwe ry'abarovyi bose mu Burundi arabona nawe nyene ko ikena ry'igitoro ari ngorane itoroshe haba ku barovyi mbere no ku gihugu. Reka nawe nyene tumwumvirize. Mu bisanzwe ubukene bw'igitoro iyo bushitse hirya no hino mu gihugu abatangura kububona ubwa mbere na mbere novuga ati n'abarovyi kuko twebwe mu mirimo yacu ya misi yose dusanzwe twikora cyane ku gitoro. Aya mato mubona ngaha ntashobora kuva ngaha nta gitoro bifise bikunda nkuko mwabibonye ubukene akubaho bushikiye twariyunguganije turidadira
ariko mu byaratubye birahagarara turabona bidakunda turaheza turahagarika kuroba ubu rero murazi ko byari bidutunze byari bidutunga imiryango abarobyi baratashe mu mihana bagikora kandi mwumva neza yuko imiryango yari itunzwe n'uyu mwuga nayo ntabwo iba iheza ngo ibeho kuko akazi kaba karahagaze rero ibiduga y'igitoro by'ukuri twebwe yaradukoze ko cyane kandi n'Imana itadufasha ngo bije bitore umuti nibaza yuko ugiye gukomera cyane gusoma ibindi bisata byose by'igihugu